ndagusabye ntiwugurure iyi video udakwiza imyaka 18 ukaba uri kumwe n'umwana ja kure yiwe imbere yuko uyugurura canke wambara amayekuteri kugira ngo ntiyumve ibiriko biravugwa muri iyi video. This video is avoid for under 18. So vidéo est pour les adultes seulement. Est strictement interdit pour les personnes moins de 18 ans. Video hii ni ya watu wazima, hauwezi ukaisikia kama haufikishi miaka 18. Yes. Wow. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kuri Fire de 157. Nkuko muhejeje kubibona mu ka video kagufi, iyo nimwe mu nkuru zitatu tugira ngo tuyage ko kuri uyu munsi uri izina, ariko nkaba mbanje kubasaba na cane kuri iyi nkuru yuko twokoresha imvugo mbabarira amatwi kubera ko iyi nkuru byasaba yuko ata muntu yari kuyiraba canke ngo ayumvirize adakwiza imyaka 18. Ariko kubera ko ibikoresho bitanga amakuru nk'amamashini n'amatelefone byamaze kuba byinshi hirya no hino ku isi kugezaho n'abana bari munsi y'imyaka 18 basigaye babitunze, hariho amakuru asigaye ashika ku bana batategerezwa kuyumva canke kuyabona. Nkaca mbanza gusaba wewe uri kurumviriza iyi video ukuze uri kumwe n'umwana, banza uje ku ruhande kugira ngo tuyage nk'abantu bakuze, kugira ngo twirinde konona societe na cane y'abakiri bato. Rero nkuko nababwiye yuko tugira tuyage ku nkuru zitatu. Inkuru ya mbere iravuga ku mugabo yafatiwe ku mugore w'abandi muri komine Muyinga. Uyu mugabo tukaba tubona yuko ivideo yiwe n'amajwi yiwe n'uwo mugore biriko birasakara cane kuri Facebook, ku mbuga cane zo mu Burundi. Iyi nkuru rero tutarayirambura, reka turabe ku yindi nkuru nyene y'Imuyinga, aho musitanteri wa komine Muyinga yafashe ingingo ivuga ngo umuhungu yemerewe gushinga ugwiwe canke kubaka ugwiwe canke kurongora
mu gihe azoba afise inzu yubatse n'amabati canke amategura, akongera akaba afise n'iburiburi ibiti 10 vy'ivoka n'ibiti 100 vy'ikawa, akongera kandi akaba afise mu nzu yiwe imatera aryamako iboneka, akongera akaba afise n'utundi dukoresho two mu nzu. Inkuru ya gatatu nayo ivuga ku muhungu wo muri province ya Bujumbura afunzwe azira yuko yariye imiliyoni 5 z'umukobwa ari muri Omani agaca muheba. Izi nizo nkuru rero tugira ngo turambure amakuru neza ido nido ni mu kiganiro. No basaba yuko uwari wese ariko aracumbiriza yocumbiriza akakimara, kubera ko tuza kurangiriza ku mpanuro zivuga ukuntu twokoresha izi mbuga ngurukana bumenyi, kubera ko turabona yuko hariho amakuru asigaye aja hanze atategerezwa kuja hanze. Ndavuga ya makuru yari guherezwa mu muryango, kubera ko ibiyakubiyemo biteye isoni canke bidakwiriye kumva canke kubonwa n'uwo ari we wese. Iyi nkuru ya mbere twatanguriye ko rero twatanguye kuyibona ku munsi w'ejo cane cane ku rubuga rwa Amande Moses, aho bivugwa ko ari umugabo asanzwe adandaza amayinite muri komine ya Muyinga. Uyu mugabo nawe akaba yari asanzwe acuditse n'umugore w'abandi. Uyu mugabo bikaba bivugwa yuko yari asanzwe abana n'umugore wiwe wa kabiri, aho umugore wa mbere bavanye bapfa yuko ariko aramwagiriza yuko aja mu bandi, bica bituma uyu mugabo yigumura aramwirukana avuga ngo uriko uranyagiriza ibintu ntazi. Amaze kuzana umugore wa kabiri niho yabandanya ubuzima nk'uko bisanzwe, hama tukaba tubona yuko ku munsi w'ejo ya makuru yamuvugwa ko ku mugore wa mbere yaciye aja habona yuko umugore wa mbere ataka kabusema, na cane cane ko baca umugani ngo nta nduru ivugira ubusa ku gahinga. Umugabo w'uyu mugore bafatanye n'uyu mugabo adandaza amayinite, nawe nyene baramubwira yuko umugore wiwe amuca inyuma, ariko ntavyemere kubera ko ata facts canke ibimenyetso bivyemeza yari afise. Niko guca avyihorera akagenda buke buke, ariko akamucungisha ijisho. Niho ku munsi wahirya y'ejo bamubwira ngo umugore wawe yinjiye muri hoteli runaka. Niko guca aza asanga abamubwiye yuko umugore we yinjiye muri hoteli bamaze gutangura gufata amashusho, kubera ko uyu mugore n'uyu mugabo bari bibagiye kugara icumba bari barimo, kugeza yaho abantu bari baje kurondera amakuru yo guhereza umugabo wiwe basanze umuryango wuguruye, barabafata amashusho nk'uko mwabibonye, barabafata amashusho n'amajwi. Umugabo amaze kuhashika nawe nyene yarahagaze umwanya utari muto, kugeza yaho babona yuko bamaze kugeza aho babona yuko hariho abantu bamaze kubashika hejuru canke hariho abantu bamaze kubinjirana. Niko guca uyu mugabo atangura gusaba imbabazi ngo mbabarira bosi, kubera ko biravugwa yuko uyu mugore umugabo wiwe ataco yarabuze canke twovuga yuko yari mu bagabo bifashe. Iyi nkuru kandi turabona yuko iriko irakuzwa cane cane ku marezo sosiyo, cane cane kuri Facebook, aho twovuga yuko abantu bariko barayisakaza, bariko baratitura cane cane umuco w'ikirundi, kubera ko ibintu nk'ibi kuva kera bibaye vyaherezwa mu muryango, vyahera ata abantu benshi babimenye sauf abo mu muryango. Benshi muriko muribaza ati mbega inyuma yuko uyu mugabo n'uyu mugore bafashwe vyagenze gute? Biremezwa neza na neza yuko uyu mugabo yaciye acibwa amande y'imiliyoni 18 z'amafaranga y'amarundi. Uyu mugore nawe biremezwa yuko yaciye ataha iwabo
kubera ko murabona yuko ibintu yakoze biteye isoni. Amaze gutaha iwabo biremezwa yuko niwabo naho nyene bace bavuga ngo ntutugerereho, amaze kutumaramaza kubera ko nta muvyeyi n'umwe yonezererwa abonye umwana wiwe ubwambure bwiwe aryamanye n'umugabo atamukoye buriko burayerera ku marezo sosio. Bikaba bivugwa yuko uyu mugore umwanya n'umwanya ashobora kwiyahura nk'uko amakuru dukura ku bamwegereye abivuga. Imbere yuko tuja ku mpanuro ku bijanye n'amarezo sosio, reka tubanze turambure iyi nkuru nayo ya kabiri ivuga ngo mu komine ya Muyinga umusore yemerewe kurongora afise n'iburiburi inzu isakaye n'amategura canke amabati irimo imatera n'ibindi bikoresho byo mu nzu nk'intebe, imbabura, amasafuriya, amabase n'ibindi. Akongera akaba afise umurima urimo n'iburiburi ibiti 10 vyivoka n'ibiti 100 vy'ikawa. Iyi nkuru iriko iravugwa ko amajambo menshi na cane cane ko tubona yuko n'amarezo sosio canke ibinyamakuru byo mu Rwanda byatanguye kuvyandika ko bivuga ngo uyu mustanteri ari serie canke ikintu akoze ntabwo cari gisanzwe kimenyerewe. Iyi nkuru rero kandi iriko iremeza yuko hariho abantu bamwe izo gukandamiza canke badashobora kuzobishobora, na cane cane nk'umuntu w'umusore asanzwe apanze yarapanze inzu idasakajwe amabati canke amategura acaba oblige kuyivamwo nk'umusore adafise uburyo bwo kugura imatera nziza, kubera ko turabona yuko mu ntara ya Muyinga cane cane ari mu ntara za ruguru benshi bakiryama ku birago canke benshi bagisakaza ubwatsi. Iyi nkuru kandi izikandamiza abantu badafise amatongo, benshi bakibaza ati mbega umuntu asanzwe adafise ahatera izo kawa n'ivyo biti 10 vy'ivoka ninde azomutiza ahantu ho kubitera? Iyi nkuru rero iriko irasakara henshi bavuga ngo abajene bashobora kuba bariko barahohoterwa kugira ngo ntibubake izabo, kubera ko turabona yuko n'ababa bariko barabivuga hariho bamwe baba bararongoye badafise ivyo biti 10 vy'ivoka n'ibiti 100 vy'ikawa, ariko uyu munsi bakaba bafise n'abuzukuru. Bakongera kandi bakaba bafise n'itunga, bakubaka ama etage, bakaba bafise n'amamodoka. Iyi nkuru kandi iriko iravugwa ko menshi n'ibindi binyamakuru byo mu Burundi, aho benshi batanguye kuvuga ngo nibaramuka bafashe iyi ngingo ku bajene bose bo mu Burundi birashobora gutuma abakobwa bagumuka bavuga ngo mwaratinyishije abahungu, na cane cane ko tubona ko abahungu bari basanzwe batinya kurongora, ariko ibi nabyo bikaba bije bisongera isibe kugira ngo abahungu bagabanye umuvuduko wo kubaka izabo. Inkuru ya gatatu nayo iravuga ku muhungu w'ibujumbura afunzwe azira yuko yahevye umukobwa. Uwo mukobwa nawe akaba yamwitwariye amwagiriza yuko yamurungikira amafaranga amuhenda yuko ariko arayarimisha umuceri, nk'uko musanzwe muzi yuko abakobwa bari mu bihugu by'Abarabu na cane cane abari muri Oman, Saudi Arabia n'ibindi bihugu tubona yuko bigendamo cane cane abakobwa bagiye gukora ubuzi bwo mu nzu. Abakobwa bamaze gushikayo baca batangura kuza bararungika amahera mu Burundi, swate bayarungikiye abahungu bakundanye canke bayarungikiye basaza babo canke abandi bantu babizegwa mu miryango yabo, bakayarungika kumvo zo kugira ngo babakorere imigambi nk'iyo kububakira amazu, kubagurira amatongo no kubarimira, ariko bikarangira babandi barungikiwe amahera bayakozemwo imigambi yabo. Ibi nivyo byabaye kuri uyu muhungu tubona yuko afunzwe. Uyu muhungu akaba yagirizwa yuko umukobwa ari muri bino bihugu by'Abarabu yamurungikiye amahera basezerana yuko ari ayo kumurimira umuceri.
bikaba bivugwa yuko uyu mukobwa yumvise yuko uyu muhungu afise uwundi mukobwa bakundanye agaca yihutira kuja kumwitwarira, aho yatumye musaza we kwitwarira uyu muhungu kubera ko musaza we nawe nyene asanzwe ari hafi, ari mu gihugu c'u Burundi. Uyu muhungu akaba yatawe mu mvuto canke mu munyororo, vyemezwa ko yari miliyoni 5. Uyu muhungu nawe akaba yiregura avuga ko miliyoni 5 azizi ariko yazirimyemwo umuceri utarera. Bikaba bivugwa yuko uyu muceri namba wararimwe by'ukuri ushobora kwimbugwa amahera avuyemwo agaca agaburirwa uwo muhungu n'uwo mukobwa, ariko bikaba biboneka yuko uyu muhungu adashobora kubandanya akundanye n'uyu mukobwa. Benshi baribaza ati mbega ni kubera iki ibintu vy'amarezo sosio vyamaze kuba ahantu ho guteshereza agaciro abandi bantu. Tugira tuje kuri za mpanuro nabemereye mu ntango. Nkuko bisanzwe bizwi yuko hariho amakuru y'ibanga canke ibintu vy'ibanga, nk'ibi byo kubona umuntu yarenze ibigo ugaca ufata video ugaca uyishira kuri rezo sosio. Ibi bintu turabona yuko bititura umuco w'ikirundi, na cane cane ko aya mashusho n'amavideo baba bashize kuri rezo sosio bibonwa n'abana bikongera bikabonwa n'umuryango w'aba bantu. Ibi bintu turabona yuko biza bititura umuco w'ikirundi bikongera bigasiga ico bita traumatisme mu mutwe w'umuntu vyabaye ko, kubera ko musanzwe muzi yuko mu vyaha bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi harimwo ibituma abantu bamwe bamwe biyahura, abandi nabo bakagwara ingwara zo mu mutwe. Nkuko naba nababwiye yuko gushira amakuru adakenewe canke gushira amakuru ashobora gutuma umuntu ahungabana mu mutwe canke yiyahura kuri rezo sosio birahanwa n'amategeko. Ibi navyo bikaba ari byo biriko biratuma nkora zino nkuru zo kubereka yuko iyi video itari kwiriye kuja habona cane cane kuri Facebook. Bamwe murashobora guca mwibaza ati mbega namba wari ubizi ni kubera iki nawe wayikoresheje kuri YouTube yawe. Nkuko musanzwe mubona yuko yamaze gusakara, jewe ndiko ndayikoresha nkuko abandi bayikoresheje, ariko ndayikoresha nshashirako n'impanuro kubera ko ntivyemewe. Murakoze, mukomeze kudukurikirana, Imana ibane namwe.